Hello my brothers and sisters, mukurikiranye Sky Media TV, Sky Media Burundi. Hari haciye rero igihe kinininya utumva update nk'izi zicanga kuri Sky Media, murazi yuko hari haciye igihe kinininya cyane, ariko ubu twiyemeje gutangurana nino 2020 tuza turabashikiriza update zimwe ushobora gusanga ziri exclusive ngaha nyene kuri Sky Media, atahandi na hamwe wozisanga. Kuri micro rero nkuko biri muri kumwe na the CEO Amigo Chaga Classic munyemano. Uno musi rero tuje kuvuga kuri Satb, aho Satb yazindutse uno musi apostinga ikava ubona ko yari ni cover ya Carnival. Carnival rero ikaba ari mu gihugu ca Tanzania, kirategurwa n'umuririmbyi Harmonize yani Konde Boy kuva muri Kondegang. Satb rero yapostinze iyi cover yandika ati hello East Africa, aca ashiraka amadarapo ya Tanzania, ya Burundi, ya Kenya, Uganda, Rwanda n'ayandi agize ibihugu vya East Africa. Aca ataginga Harmonize Tanzania, cyongera ataginga Konde Boy. Abantu rero bakibona ino posti byabagoye cyane gutahura, barimvira ati SK Satb ari mu biki, ni collabo niki, agomba kora iki na Harmonize. Twere twagerageje kugenda dusesangura, ni kuvuga mu makomantere Harmonize yaciyaza aca akomanta n'utuntu dutatu, emojis tatu z'umuriro, yani fire, ati ibintu bigiye kuba fire. Rero abantu benshi baciye bagira urujijo runini, barimvira ati SK Harmonize na Satb bariko barategura iki, SK yoba ari collabo, bari indirimbo bagomba basohorane cyane. Ariko rero twagerageje guca hirya no kugira ngo turondere ayo makuru, turagena turaba dusanga ahubwo ntiyo bari collabo. Nkumbure ngo na collabo yo bari ihari, ariko ntiyo bari collabo, ahubwo cyo bari kindi kintu. Ico kindi kintu rero Satb na Harmonize bariko barategura ni iki? Cha tubisanga rero muri post Harmonize yakoze, aho Harmonize yashize ko yakava nyene ya Afro East Carnival 5 March 2022, aho yavuze ati this one going to be the biggest news. Ati iki kintu kigiye kuba inkuru ya nirurangiranwa, kigiye kuba inkuru y'agatangaza. All African top artists in one stage. Ati abaririmbyi bo muri East Africa bagiye guhurira kuri stage imwe. I can't wait to share the biggest stage with my brothers and sisters. Ati numva koko fisi bishobisho byo gukora, byo kuja kuri stage imwe hamwe n'aba brothers banje n'aba sisters banje bo mu bihugu bitandukanye bya East Africa ngaha i Dar es Salaam. Ibi rero bica biboneka yuko Satb nabo bataratangura gushira ku rutonde abaririmbyi bazoba bari mu Carnival ya Harmonize. Birashoboka gice kinini yakwijana yuko Satb nawe ashobora kwitabira iyo Carnival iri kirategurwa n'uyu muhungu Harmonize, cyangwa se ugasanga ku rundi ruhande ni support Satb ariko aratanga mu kubandanya ashobora kumufasha. Murazi yuko abaririmbyi na share birajana. Rero nagerageje kuraba nsanga umuririmbyi Satb kabisa ariko aragerageza kuba international cyane, ugereranije kuraba niwe muririmbyi dufise afise collabo no kuvuga international collabo zimaze kwegera imbere, uhereye ku ya Meddy, uhereye kaza ku ya Otile Brown. Satb niwe muririmbyi afise abone benshi, no kuvuga Satb ariko aragerageza kwagura fan base. Twagerageje guca mu makomantere y'abantu bagiye barakomanta kuvuga nk'umukenyezi wa Satb very nice yaciyaza ashiraho comments z'umuriro, aca yifata ku mutwe. Satb nawe acaramwisha ati queen, aca shiraka emoji ko kurukundo. Ibi rero birerekana yuko Satb ariko aragerageza kwegera imbere cyane muri international cyane gose. Ndakubwira ati rero nimba ari kindi ushobora kumva, ushobora kudusangiza comment yawe muri commentaire. Niwibagire gufyunda subscribe kugira ngo ubandanye uba hafi yacu ku bantu bakunda filme, ama interview n'ibiganiro bya documentaire nga kuri Sky Media bizohora bicako. Niwibagire gufyunda subscribe, uce active na notification, ako gantu kagakengera kaduze uce ugafyunda kugira tubandanye tubana hafi. Mwakoze rero ku kandi kanya. Bye bye, ciao ciao.